ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera vuga uti amina. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nagomba mwese rero kubipfuriza bwa mbere na mbere umwaka mwiza w'ibihumbi 2024. Uhoraho abagirire neza. Haleluya. Uhoraho abarabe byiza. Haleluya. Uhoraho abahe intsinzi nk'umwambaro. Yesu ashimwe cyane. Mbwira umuntu mico muti bonane. Kandi mubwira uti ndakwipfurije intsinzi. Kandi intsinzi mere nk'umwambaro wawe. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bwawe buvuga intsinzi, ubuzima bwawe bwerekana intsinzi, ubuzima bwawe bugaragaza intsinzi, ubuzima bwawe bucike reference y'icitwa victoire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ryo jambo Imana yaduhaye muri uno mwaka, kandi uburyo Imana yarishize mu mutima wanje, nk'uko mu mwaka waheze Imana yaduhaye ijambo ry'icemezo, kandi iryo jambo rya engagement ndashobora kubona iryo cakoze muri eglise, ico byahinduye mu ishengero, abantu barifashe bakarigira iryabo. N'ubu ndumva nizera neza yuko ijambo Imana yaduhaye kubijanye na victoire, numva uno munsi nshaka mu mwanya muto uri imbere kuza kuri gutekerera niryo jambo tuzomeditako, ariko kandi niryo jambo tuzogira gute tuzokubakira ko ubuzima bwacu muri uno mwaka. Hari abantu batandukanye Imana ibifise amajambo specifique aberekeye Imana yabahaye, ariko numva ku buzima bwa Life Center cyane ku bantu bose badukurikirana, arabari ngaha, arabari kurikirana kuri internet, icipfuzo n'ikintu numva Imana igiye gukora mu buzima bwacu. Imana yarambwiye ngo ngiye kuzana intsinzi mu buzima bw'abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abantu mukunda kuza ngaha kino gikorane ca bonane, abamambure bo kuri bonane, iki gikorane uyu n'umwaka wa 18 kibaye. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kumva amina y'abamambure bo muri bonane. Bwana sifiwe sana. Iki gikorane kimaze 18 ans, kandi igihe cyose tubaha ijambo riturongora umwaka duhagararako, kandi murazi ko kenshi amajambo menshi Imana ikunze gushira ku mutima wacu ahanini yarahagaze kutwibutsa ibyo dusabwa twebwe nk'abantu b'Imana canke nk'abamambwe ba eglise. Nk'ubu igihe mu mwaka uheze twahagaze ku ijambo rya engagement, ni ijambo iyo uri kuraryumva rirakwereka responsabilité yawe ku bijanye na Kristo, siko abantu b'Imana. Ariko narumvise ko uyu mwaka turi mu masengesho aheze turangije mu minsi yahera, narumvise Imana imbwira ko Imana igiye guha victoire abantu. No munsi rero ngiye kuvuga ico Imana izokora apana ico uzokora. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umwaka w'igikorwa c'Imana mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni umwaka aho twagendanye n'Imana, tugiye kubona manifestation y'Imana ku buzima bwacu. Nimba uvyizera uvuge ngo amen. Nimba utanavyizera ntumbeshe. Haleluya. Ariko nimba uvyizera uvuge ngo amina. Haleluya. 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 Bwana sifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Ndashaka guhera mu gitabo c'Abami igice ca 18 murongo wa 41. Abami ya mbere igice ca 18 ku murongo wa 41 niho nshaka guhera no munsi muri kino gitondo. Mukino jambo shaka tuganira. Maze Eliya abarira Ahabu ati, genda uduge ufungure wuhire, kuko numva akariri k'imvura nyinshi. Nuko Ahabu araduga aja gufungura, Eliya nawe aduga aja ku mpinga y'uwo musozi Karumeli, arunama ashika hasi acurika umutwe mu maguru. Ndashaka usubiremo 41. Maze Eliya abarira Ahabu ati, genda uduge ufungure wuhire, kuko numva akariri k'imvura nyinshi.
bwira umwicaye uti ndumva induru, ndumva igihinda kivuga imvura nyinshi igirigwe. Haleluya, haleluya. Sinavuze imvura yo mubiri, ariko mubwira uti ndumva hari igihinda cinshi. Haleluya, hariho imvura nyinshi igomba kugwa. Yesu ashimwe cyane. Igihe Imana yampa iri jambo ku bijanye n'intsinzi, yakoresheje iri jambo. Imana yambwiye ngo nyibutsa iri jambo ingene Eliya yabwiye umukozi wiwe ati genda umbwirire umwami, mubwire uti nagende. Haleluya, agende aje gufungura kuko numva hari imvura nyinshi igira igwe, numva hari igihinda. Eliya yagaragaza ko ico Imana igiye gukora imbere yuko gifatika kigakoreka, imbere yuko imvura yari kugwa muri Isirayeli haheze imyaka 3 n'amezi 6 atamvura bafise, batanguye hafi no kurya abana babo atakintu na kimwe cimbuka, ariko Imana iravuga ngo genda umubarire ngo ndumva igihinda. Yesu ashimwe cyane. Vyoba bimaze kubashikira mukumva hari ikintu kiriko kirahinda, vyoba bimaze kubashikira mukumva yuko hari ikintu kigira gikoreke, ariko kandi ukabuta rimwe na rimwe udasobanukirwa ico arico, canke ukabugisobanukiwe, ariko canke ukaburi kuranakekeranya, ariko hari igihe Imana iduha kumva ugwamo rw'ico igomba gukora. Ndagomba kuvuga yuko uyu mwaka wa 2024 iri Imana ijambo yari impaye, numva umenga ni ijambo ari ijambo ry'ubuvugishwa ku bantu batandukanye bashobora kuba bari muri kino kibanza, umuntu ashobora kuzoryumva akaryakira akaryizera, ariko numva hari intsinzi y'Imana iri kirahinda, numva hari ico Imana igomba gukora mu nzu y'Imana, numva hari ico Imana igomba kuvuga. Ndabisubiyemo, numva hari ico Imana igomba kuvuga, numva hari ico Imana igomba gukora, numva hari abantu Imana igira ihindurire, numva hari abantu Imana igira yinjize ahantu ho kwandika indirimbo nshasha, numva hari abantu Imana igire ihe intahe nshasha, numva hari abantu Imana igira ikorera ikintu gishasha, numva hari ikintu Imana igomba gukora twe tudashobora kwikorera, ariko yo yonyene ishobora gukora. Yesu ashimwe cyane. Ibi Eliya yari karavuga ngo numva hari igihinda, yari afise icifuzo c'uko imvura igwa, ariko nta bushobozi yari afise bwo kuzana imvura. Mwari mubizi ko hari ibintu mu buzima tuba twifuza, tukifuza kubibona, tukifuza kubitambukiramwo, tukifuza kubikorako, tukabisengera, tugashaka ko bidushikako, ariko tukaba tudafise ubushobozi bwo kubishikana. Ariko kandi twahindukira rimwe canke kabiri gatatu uruhande rumwe canke urundi, tukabona ivyo bintu Imana irabidukoreye. Yesu ashimwe cyane. Tukabona Imana irasutse imvura y'intsinzi mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo kunesha canke victoire ni ijambo riri muri Bibiliya incuro nyinshi cyane, ariko kandi ndagomba gusoma ijambo rishigikira canke ngomba guhagarara ko ijambo riri mu Bikorinto ba mbere igice ca 15 ku murongo wa 57. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57 haravuga ngo ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ariko Imana igire gute? Ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ndashakira ijambo turivuge n'amajwi yacu twese hamwe, dusubiremo inyuma ya Fiston. Iri jambo Paulo yandikira ishengero ry'Abikorinto rivuga ku ntsinzi, aravuga ngo ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Iri jambo twarivuga duhagaze ku maguru yacu. Haleluya. Ndashaka tujyature, ndashaka uryumve, ndashaka uritahure. Ndagomba yuko uno munsi muri kino gitondo habaho abantu bizera ico twita intsinzi y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndashobora kumva no mu mpwemu resistance y'abantu bari desu kuko biteze Imana mu myaka iheze ariko ntiyabikora, ariko kandi ndacizeye Imana ku bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashaka kumva ko hariho uruzi, ndashaka kumva communion muri parole muri kino gitondo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka yuko resistance yose kuri parole de Dieu ikubitwa hasi muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Numva shaka yuko mu kirere c'imwemu Satani atakaza autorite, abo yafashe ivyimviro vyabo bakihebura bakicurikira. Ndashaka yuko no munsi hagaruka icizere mu buzima bwawe. Ndagomba yuko iki gihuhusi Imana igishira mu buzima bwawe, ukumva ko hari ico witeze Imana igomba gukora ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Aha. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda
gutsinda kubw'umwami wacu kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Hinge gatoya, hari ibintu byari biri destine gukoza esheke yawe ku buzima bwawe. Hari ibintu waciyemo cyangwa uhora ucamwo bihora bikunesha. Hari ingeso, hari icyaha, hari ibikugwanya, hari ibintu, hari abantu, hari ibintu bihari kugira ngo wewe bikoze mu buzima bwawe ico no kwita esheke. Ariko muri kino gitondo dusubiremo iri jambo, nubwo hariho ibintu biri destine canke bihari kugira ngo bidukoze esheke, ariko Imana ishimwe. Haleluya. Subira mutariki Imana ishimwe. Kubera iki? Iduha gutsinda kubw'umwami wacu. Reka turihindurire ijambo, kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana iduha gutsinda. Aha, subiramo, kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Imana iduha gutsinda. Imana iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. So kubw'umwami wacu Yesu Kristo nico gituma Imana iduha gutsinda. Impamvu Imana iduha gutsinda ni kubera Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe mpamvu, niwe soko, niwe nkomoko, niwe motivation Imana ifise idutera gutsinda. Iyo hatari kuba hariho Yesu Kristo, Imana ntiyari kuduha intsinzi. Ariko kubwa Yesu Kristo, Imana yacu iduha gutsinda. Subiramo uti si kubwanje ntsinda, kandi si kubera jewe. Imana impa intsinzi, ariko Imana impa intsinzi kubera Yesu. Rero byose vyugariye muri, byose bihagaze muri, byose bikomoka muri, byose bifatiye muri, byose vyubakiwe muri, byose bishigikiwe, byose biva, byose bitumbereye, byose bizunguruka kuri Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndashaka wicare gatoya. Ku musaraba Yesu yaravuze ngo bigize gute? Birarangiye. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndaje kubibutsa uno munsi muri kino gitondo yuko Yesu atabezwa yari afise y'intsinzi. Ndagomba kubibutsa yuko igihe Bibiliya ivuga intsinzi, iri jambo ntiritumbereye Imana, kandi iri jambo ntiritumbereye Kristo. Iri jambo intsinzi Bibiliya itubarira, Yesu nta ntsinzi yari akeneye, kuko Yesu niwe yugaranye Satani. Ndagomba kubabwira yuko Satani arugaranywe, ntarare kugwa ngo akore ku mugaragaro. Ibitero byose mubona mu buzima bwanyu akoresha abadayimoni, ariko we waraboshwe. Ariko igihe kizogera azorekugwa, azokora ku mugaragaro. Ndagomba kubabwira ngo Yesu nta kibazo na kimwe yari afise cyo kuza gupfa ku musaraba kugira ngo anigane na Yesu na Satani, kuko Satani yaramunesheje, amufise k'inkomezi, yaramuziritse kugeza igihe gikwiye hazomuzirikura. Ni ukuvuga ngo amufise k'ububasha kandi amufise k'inkomezi. Ariko kuko amufise k'ububasha akamugira kw'inkomezi, none kubera iki Yesu yaje kugwana cyangwa agwana na Satani? Ndagomba kubibutsa uno munsi muri kino gitondo yuko intsinzi Yesu yaje kurondera yari intsinzi aje kurondera ku bwawe nanje, kuko wewe ntayakeneye, kuko nta caha ari munsi yacu, ntari munsi y'ubutegetsi bw'urupfu, yicaye iburyo bwa Data araganje. Yesu ashimwe cyane. Ibintu byose biri munsi y'ibirenge vyiwe, ariko intsinzi yaronse ku musaraba yayironse ku bwanje nawe. Hari umugabo yaje aravuka, Yesu ashimwe cyane, aravuka ku mugore, araza arabaho, arapfa, arazuka. Amaze kuzuka atahukana intsinzi, ariko iyo ntsinzi amaze kuyegeranya yayigize ku bwaje we na wewe. Twaranesheje muri Kristo Yesu. Nico gituma byose byugariwe muri we, kuko intsinzi turonka mu buzima tuyironka ivuye mu kuboko kwiwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane.
Haleluya. Haleluya. Amina. Ijambo riravuga mu Baroma igice 8:33 hakavuga ngo ninde azorega ab'Imana yatoranije mbega ni Imana kandi ari ibatsindanishiriza. Ndagomba kubabwira yuko ikiturega cyangwa icyo Satani yokoresha cyose ngo agire autorite mu buzima bwacu, Bibiliya ivuga ngo ninde azorega ab'Imana yatoranije, ninde azorega ab'Imana yagize gute yatoranije. Satani nta bubasha na bumwe agufise ko, nta n'ububasha na bumwe amfise ko, nta n'ubwo afise ku muryango wawe, nta n'ubwo afise ku buzima bwacu, nta n'ubwo burya afise kuri kino gihugu cacu. Kubera iki? Kuko uturega ntashobora kuturega, kuko aho yogiye kuturega uwo yotureze ko niwe yadutsindanishirije. Iri jambo riravuga ngo Yesu yaratwize gute? Yaradutsindanishirije. Ni ukuvuga ngo muri Kristo Yesu turafise victoire. Uno munsi muri kino gitondo, uyu mwaka turimo wa 2024, ndagomba kukwipfuriza ngo Imana igusature avec cette pensée yuko ubuzima bwawe burimo victoire. Ndashaka Imana izane conviction uvyutse mu gatondo uryamye mu ijoro yuko uri umuntu wa victoire, yuko uri umuntu wo kunesha. Turabanesha kandi turabarushiriza kunesha, kuko atawo turega, kuko aho boturega uwo botureze ko niwe adutsindanishiriza. Uwo duhanye kuko Satani yatureze niwe agaruka akadutsindanishiriza. Nico gituma ijambo ry'Imana ridutahuza neza rikatwigisha ngo intsinzi yacu ntiyubakiye kuri twebwe, ariko twaratsindanishirijwe. Hari uwatuneshereje. Tugendera mu ntsinzi ihagaze kuco wewe yagize gute, kuco wewe yagize gute, kuco yakoze. Ariko yakoze ku bwande, yakoze ku bwatwebwe n'uruvyaro rwacu n'ubuzima bwacu bugiye kuza imbere. Yesu ashimwe cyane. Turi mu myaka abantu bari convaincu n'ibikorwa bya Satani cyane. Turi mu myaka abantu bafise muri DNA ya foi yabo ubushobozi bwa Satani. Ariko ndaje kukibutsa no munsi muri kino gitondo ngo nubwo Satani aboneka afise ubushobozi, ariko ndaje kubwira ikintu kimwe ngo ubushobozi kaminuza bwamukubise hasi. Yesu ashimwe cyane. Ubwo onya nubwaje buraba deployer ngaha mu isi kugira ngo Imana garantise victoire abantu bamwizeye n'abantu bamukurikiye, kugira ngo intsinzi icike umugabane wacu. Aho intambara zawe zigera, ndasenga ngo abariho n'intsinzi yawe izogera. Yesu ashimwe cyane. Aho umusozi w'ibikugwanya ugera, ndashaka n'umusozi w'intahe yawe abari kuzongana mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwipfurije umwaka wo kunesha. Ndakwipfurije umwaka wo kunesha icaha, ndakwipfurije umwaka wo kunesha ingeso, ndakwipfurije kunesha ikintu cyose cyahora kikugwanya, ikintu cyose cyahora kikubita hasi, ikintu cyose cyahora kikunaniza. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguhe inkomezi, Imana izanane umuvuduko, Imana ize nk'igihuhusi. Yesu ashimwe cyane. Kitaje kugusambura ariko kije kuguterura no gushira ihema ryawe hejuru n'ibendera ryawe hejuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yohana 16:33 haravuga ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri jewe. Vuga uta amahoro muri jewe. Uyu mwaka ndasenga ngo Imana ikumpera amahoro muri Kristo Yesu. Hari igihe atampamvu n'imwe mu bintu byo hanze, hari igihe uba uri kuraca mu gihe kigoye ukumva nta mahoro ufise, ariko ndaje kubabwira ngo abantu bakurikiye Yesu Kristo hari ikintu Imana ihora itugirira ikakidusororera mu gihe umenga si cyo gutekana c'ubuzima bwacu, mu gihe umenga ntitwari dukwiye gutamba no gutwenga, mu gihe umenga ntimwari mukwiye kuza ngaha ngo muhimbaze Imana muze gushimira Imana, umenga mwari kugenda ahandi. Bibiliya ivuga ngo ibyo ndabibabariye, uko niko Yesu yavuze ngo ibi ndabibabariye, aya makuru ndayababwiye kugira ngo mugire gutegura ngo mugire amahoro muri jewe. Haleluya. Mbega mwari mubizi no munsi muri kino gitondo yuko muri Kristo Yesu dushobora kuharonkera amahoro. Igihe mu mpande zacu zose ibidukikije atakintu kigahantisa ivyo duha amahoro, igihe ibintu byose byo dutera stress, anxiety na stress n'ibindi bintu byose, ariko Kristo akaza akaduha amahoro muri we, kuko yaratubwiye ngo ndagomba ko mugira amahoro muri jewe. Yongera muri iri jambo nyene muri verse, haleluya, aravuga ngo mugira amahoro muri jewe, mwisi muri n'amarushwa. Hari umuntu ejo yasomye kuri verse imwe muri ziziri ngaho inyuma, araza arinjira ngaha acabona ngo mwisi muri n'amarushwa. Mu gifaransa abibona ngo vous aurez des tribulations. Acavuga ako kweri 2024 baduhaye iri jambo kweri.
ariko yarasomye agace mu isi muri n'amarushwa ariko nimuhumure jewe naranesheje isi. None ga abantu b'Imana ko Yesu yababwiye ngo muhumure, mumva muhumuye? Hari abacu bavuga umviriza, Yesu yavuze ngo nimuhumure jewe nagize gute, naranesheje isi. Ndagomba kuvuga ngo ikintu cyose cyaguhagurukiye, ikintu cyose uri kuragwana naco, Yesu araguhumurije, arakubwiye ngo humura kuko ico kiri terrestre. Igituma avuga ngo naranesheje isi nuko mu bintu byose bitugwanya nta na kimwe kizotugwanya mu ijuru. Nukuvuga ngo komba zose dufise mu buzima ziri terrestre. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo mu ijuru bazoduhanagura amosozi, bazotugirira massage. Uravyumva? Bazotugirira massage, tuzoja muri jacuzzi, Imana izoduswanya, izotugirira amaswin. Yesu ashimwe cyane. Ariko ivyo zobidukorera apana kuko tukwiye ibibazo mu ijuru, ariko izobidukorera kuko turabo mu isi bavuye mu mibabaro y'isi. Ariko tukiri mu isi, ijambo ry'Imana Yesu araje araturemeshe, arakubwiye ngo nuhumure, naragize gute, naranesheje isi. Bantu b'Imana, ndabahe agafunguruzo kazobafasha muri 2024. Jewe narihaye ijambo ry'Imana ndaryemera na kubijaye n'ijambo ry'Imana narize kumera nk'umwana mutoya. Ijambo ry'Imana rivuze ikintu ca ndacumva uko nyene, kandi hari igihe mbwira Satani ngo ni guki Imana yavuze. Bibiliya ivuga ngo yagize gute, yaranesheje isi. Hariho ibintu bibiri ushobora kurabira ubuzima bwawe muri difficulté uri kuracamo, canke ukarabira ubuzima bwawe muri victoire Yesu yaronse. Vyose tubirabisha ya maso nyene, ariko ndabipfurije muri uyu mwaka ngo amaso yanyu arabe muri direction ya victoire. Yesu ashimwe cyane. Mwibuke yuko ibibagwanya byose Yesu yarabahumurije, arababwira ngo nagize gute, nimuhumure naranesheje isi. Bwira umwicaye uti nuhumure, yaranesheje isi. Hama mumbarize turiko birakugwanya n'ivyisi. Naho baba abadayimoni bari mu isi ko barirukanye mu ijuru, n'aba jobless nta position bagifise, bari mu isi bakora barindiriye guhanwa, siko? Ariko kandi ibikugwanya byose ni ibyo mu isi. Ariko ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo wibuke igihe cyose iri jambo ryuzibuke ngo yarampumurije kuko yaranesheje isi. Ndaje kukubwira ngo nta kintu na kimwe kiriko kirakugwanya udashobora kubona mu intsinzi. Wocu uvuga ngo pasteur ngo uri sûr, ndi sûr. Nta kintu na kimwe kiriko kirakugwanya kubera iki, kuko Yesu ntabesha. Nimba yaravuze ngo nimuhumure naranesheje, Yesu ashimwe cyane, ça veut dire ko yanesheje. Amen. Amina. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yohani wa mbere igice ca 5 ku murongo wa 4 haravuga ngo kuko icavyawe n'Imana cose kinesha isi. Iyo niyo ntsinzi yacu, yatsinze isi no kwizera kwacu. Akarero ndashaka mukavuga iki icavyawe n'Imana. Agasubiremo neza, kuko icavyawe n'Imana cose. Kuko icavyawe n'Imana cose. Muri kino gitondo ndashaka kubona abantu bavyawe n'Imana. Oya reka nabisubiremo neza. Mwese mwaravyawe n'umugore n'umugabo, ivyo biri sûr. Yesu ashimwe cyane. Ariko mwese ntimwavyawe n'Imana. Bibiliya ivuga ngo icavyawe n'Imana cose kigira gute? Kigira gute? Icavyawe n'Imana cose kigira gute? Urumva yuko iyo wakijijwe mu buzima bwawe uba waravyawe bitari ku bugombe bw'umugabo n'umugore, ariko iyo wizeye Yesu icyo yakoze ukamwizera mu mutima wawe, ukamwizera nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ukamwiha, Bibiliya ivuga ngo ico gihe mwamwizeye mwaravyawe, impwemu zanyu zagizwe zishasha, mwarabaye regenere, mwacitse ivyaremwe bishasha. Ntarakizwa muri 1991 nari nkiri umunyabyaha, nari impfuye, ariko muri 1992 nakiriye Yesu, narabaye regenere,
ncamba muzima igihe nari narapfuye. Kuhera ico gihe iyi promesse yacitse isezerano ryanje, kuko icyavyawe n'Imana cose kinesha isi. Muhora muvuga ngo isi iragowe, haro n'ayandi ni ewe naragowe namana musibujumura jewe naragowe. Umviriza, isi iragoye, ariko Bibiliya ivuga ngo icyavyawe n'Imana cose cagize gute? Canesheje isi. Nimba uri ngaha muri kino gitondo ukaba waravyawe n'Imana, ukaba warize Yesu Kristo, ubuzima bwa Kristo bukaba buri muri wewe, iyi promesse ni gwawe muri 2024, kandi ni gwawe igihe cose, kandi n'imbere y'uyu mwaka yari gwawe. Nimba waravyawe n'Imana uranesha isi. Iri zuba rya Bujumbura, agakrize ka Bujumbura, ibiki vyose, abagukunda batagukunda, reka nakubwire ngo ikintu cyaco cose kitugwanya, singomba kumedita ku bintu biriko birangwanya, ariko ndagomba kumedita kuri iri sezerano rimbarira ngo icavyawe, naho coba kiriko kiragwanywa canke kiriko kirageragezwa, ariko a condition gusa yuko kiba caravyawe. Ariko muranyumvaga abantu b'Imana? Muranyumva? Abo hanze ndazo bakabeho kabishe, muranyumva? Abo hariya hejuru muranyumva? Nimba waravyawe, Yesu ashimwe cyane, uzonesha. Ndagomba no musi muri kino gitondo ushira ubuzima bwawe mu ruhande bwo kunesha, utangure kwibona nk'unesha. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Kubera iki? Kuko iri jambo rirangira rivuga neza. Umviriza icavyawe n'Imana kinesha isi. Iyi niyo ntsinzi yacu, yatsinze isi, n'ukwizera kwacu. So nta yindi formule, ukwizera kwacu niko kunesha isi. Ibi ndiko navuga uno musi muri kino gitondo nutavyizera, maze kubona abantu tuganira gutya mu mwaka tugatangura dufise ijambo, nkabona abantu bararihagaze ko bararyubakiye ko, kandi ukabona umwaka urangira ijambo ryaracitse realite y'ubuzima bwabo. Kubera iki? Kuko barakiranye ijambo ry'Imana ubugwaneza. Yesu ashimwe cyane. Hamarira bakorera. Ndaje kuvuga ngo iri jambo turiko turavuga rigiye kubakorera, nimwizera ico Imana kiravugana ubuzima bwanyu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ikidutuma tunesha nuku kwizera kwacu. Ndashaka kurangiriza kuri verse zibiri cendangiza. Haleluya. 2 Chroniques chapitre 20 verset 12. Haleluya. Mbere yuko tuhasoma, ndagomba kuvuga ngo igihe cyose hari ibintu bitugwanya. Haleluya. Ndagomba kuvuga ngo Imana bamwe muri mwebwe iri kibahamagara mu kibanza aho ishaka kuba positiona mu kibanza cyo kwihweza victoire. Hari abantu bagiye kuba mu kibanza cyo kubona intsinzi, bagahagarara mu kibanza. Hari abantu Imana igiye guha instruction, hari abantu Imana igiye kubwira ibintu bazokora, ariko bimwe mu bintu Imana igiye kubabarira, igiye kuba positiona nk'umuntu yotereka umuntu ahantu ku musozi kugira ngo yihweze intsinzi. Hari abantu Imana igiye gushira mu kibanza cyo kubona intsinzi mu buzima bwabo, mu madomene mwizereyemo kuva kera, mwasengeye kuva kera, ibintu byabababaje n'ibintu mwarondeye mu Imana, n'ibintu mwabaje ngo Mana kuki watevye, ariko mugiye kumera nk'abantu bahagaritswe ku gasozi kugira ngo mwihweze kugira neza kw'Imana. Iyi nkuru yabaye aha hantu, uyu mwami yakoze ikintu Imana yari yababariye. Imana yari yababwiye ngo igihe cyose Israeli izobiri mu bibazo, muze mugire gute? Muze mufate umwanya mwisonzeshe, mukoranye abana banyu n'imiryango yanyu, mutangure kunsenga. Nimwatangura kunsenga, hari ikintu nzoba ngiye gukora. Ndagomba kubwira abantu bamaze igihe ngaha muri live center muri iki gihe cyose cy'umwaka, hari abantu ubuzima bwabo bw'amasengesho bwabaye revolutionné. Uyu ni umwaka wa 2023 tuvuyemo, ubuzima bw'amasengesho muri iri shengero bwahindutse cyane bukagira urundi muvuduko. Hari abantu badasanzwe banywanye n'Imana muri iri jambo tuvuyemo ryo kunywana n'Imana, abantu bakonekse n'Imana. Hari intahe nyinshi ndagomba guserebra uno munsi muri kino gitondo, intahe ziri hagati yacu muri twebwe y'abantu Imana yakijije, ikabakiza ibigwari, kababohora, ikabagwanira intambara, kabakiza ibintu byabatera byabagize gute. Sinzi ko mumfasha vrima tugakomera Imana amashina karuru. Iyo Mana idutabara, wa Mana utugirira neza, wa Mana utwiyereka, wa Mana ugira gute. Yesu ashimwe cyane. Nimba ari ico Imana yakoze muri uyu mwaka, wewe uri hano hantu haguruka ukoma amashi aho wicaye, guhaguruka kwawe kumere nk'ikimenyetso ca témoignage. Yesu ashimwe cyane.
kandi bamwe Imana yabibakoreye kuko hari ibintu haleluya mwakoze na mwebwe igihe yabahamagaye. Bwana sifiwe sana, namwe mwarayitavye. Umviriza mwicaye, igihe Eliya yumva igihinda mu mutima, akumva hari uruzi, akumva hari courant iriko irasirikira muri we, akumva hari icyo Imana igiye gukora. Ndagomba kubabwira yuko Eliya yarungitse umwami wewe agende gufungura, agende mu kibanza cyo kwihweza Imana. Atuma umukozi wiwe ngo bwira umwami agende gufungura, yihuta agende kuko hagira hagwa imvura. Ariko ni murabico Eliya yaciye akora. Wowe ntiyagiye gufungura, ariko yaciye aja gusenga. Hari abantu muri mwebwe mwasenze vrema, ariko ndaje kubamenyesha ngo ntibibaze ngo Imana ntikorera kuri calendrier, Imana ntikangwa n'imyaka, kuko imyaka ntiyitegeka. Reka kuvuga ngo umwaka uraheze ngo ntavye Imana yankoreye, oyaye. Imana ntiririmite n'umwaka, ariko irashobora kujabuka nkuko nawe wajabutse, kandi ishobora kujabuka gusa. Yesu ashimwe cyane, ishobora no kuhatrapa le temps perdu, kuko il est le maître des temps et des circonstances. Ari hejuru y'umwanya awunaviga ko akawugendera hejuru. Yesu ashimwe cyane. Yehoshafati bamaze kumutera yakoze ivy'Imana ivuga. Erega abantu b'Imana hari abantu bahora bakora ivy'Imana ivuga, ariko rimwe rimwe bakabona umenga inyishu ntiziriko ziraza. Ariko ndagomba kugutera intege ngo muri uyu mwaka icimana cyose izokubwira izogikore, kuko igiye kugushira ku gasozi ko kubona kugira neza kwayo. Hari ibintu yakoreye uyu mwami ngo bamaze gutangura gusenga no kwisonzesha, Imana ikora ikintu gikomeye kuri umurongo wa 12. Bashaka kunsomera umurongo wa 12 Fiston. Dewe Mana yacu, Mana yacu, mbega none ntiyobacira kwiteka abansi bacu, kuko atankomezi dufise zo kugwanya ico gitero kingana gutyo kije kudutera, kandi turabuze ico twokora, kandi duracari kuri 12. Yes, kandi turabuze ico twokora, ariko ni wewe duhanze amaso. Urabizi hari igihe tudafite ico twokora, hari igihe ikibazo cacu kiba ari kininiya, ariko kandi ico nkundira uyu mugabo yaramenya amalimite yiwe. Abantu Imana igiye kugirira neza n'abantu bazomenya ivyo badashobora, bakamenya amalimite yabo, bakamenya inkomezi zabo zigarukira, bakamenya ivyo badashobora. Hari igihe tutabona Imana kuko twibaza ko twege turutumana twacu. Hari igihe tutabona Imana kuko twibaza ko ibintu bimwe dushobora kubijera kandi dushobora kubikontrola. Hari igihe tutabona Imana kuko batubwiye ngo turi smart, turaresolve ibibazo, turabahinga. Hari igihe twigirira adoration personnelle tugacika ibigirwamana vyacu. Uyu munsi muri kino gitondo ndagomba guhamba iyo Mana yitwa wewe, ariko dutangure gushira hejuru iyo Mana yitwa Imana, aho tuzi imbere yayo tukavuga ngo Mana, ibi bintu biriko birangwanya je ntavyo nshobora. Sishobora gutunganya ivyo mu rugo rwanje handarengewe, sishobora gutunganya ivy'akazi kanje handarengewe, sishobora guhandolinga ibi bintu byose ndarengewe. Mana, sishobora kunesha iyi multitude y'abantu, niko yavuze ngo ntaco twoshobora kubikorera. Mana, tuje imbere yawe kuko atankomezi zacu dufise, kuko kintu na kimwe cacu dufise twoshobora. Tuje kugushira kwa amaso wewe kugira ngo wowe dutabare, kuko twebwe tudashoboye. Hari abantu muri uyu mwaka bagiye gusororerwa, hari abantu muri uyu mwaka bagiye kugirirwa neza, n'abantu bazi ko badashoboye, n'abantu bazi ko bafise aho bagarukira. Ndafise aho ngarukira, ndafise ivyo ntashoboye, ariko ubuzima bwanje ntibwubakiye ku vyo nshoboye, ubuzima bwanje bwubakiye ku vyo ashoboye. Kuko mu gihe ndumunyantege nke, Yesu ashimwe cyane, haleluya, ni inkomezi ziwe zigaragara mu buzima bwiwe. C'est quand je suis faible que la puissance de Dieu se manifeste. Harahiriwe abari faible bari ngaha kuri uyu mugoroba, kuko muri iyo eta yanyu ya faiblesse Imana igiye kumanifesta ubushobozi bwayo. Imana igiye kubaterura ku mababa ibarenganisha ibicu. Muzovuga ngo sitwe twabikoze ko atankomezi twari dufise, ariko n'uhoraho yarabivuze. Yesu ashimwe cyane, niwe yabikoze. Uyu mwami aravuga ngo Mana, turi faible, ntidushobora. Ndagomba kubona umuntu ari ngaha muri kino gitondo avuga ati jewe sinshoboye, talalalala, manitse amaboko yanje, amaso yanje nitegereza wewe gusa, kuko atawundi atari wewe yotumi. Si ukubiririmba gusa, igomba kuba conviction yuko ari wazotuma ibyacu bihinduka. Wegereza wewe
haleluya muri kino gitondo turakwipfuza mana, ndakwipfuza muri kino gitondo, ndakwipfuza muri kino gitondo, ndakwipfuza muri kino gitondo, ndakwipfuza muri kino gitondo, haleluya, akwifuza muri kino gitondo. Iki gitondo wokora ibintu bikomeye hano hantu, iki gitondo wo kwandika chapitre zishasha ku buzima bw'abantu, iki gitondo wokora ikindi kintu mana, iki gitondo mana, iki gitondo turakwifuza. Verset 15 iravuga ngo, aravuga ati nimutega amatwi, nimutega amatwi yemwe bayuda mwese, yemwe bayuda mwese, namwe ababa i Yerusalemu, namwe ababa i Yerusalemu, nawe mwami Yoshafati, nawe wa mwami Yoshafati, uku niko horagize, uku niko horagize, ati ntaco mutinya, ntaco mutinya, canke ngo muranduke imitima, canke ngo muranduke imitima, kubwayo masinzi y'ingabo, kubwayo masinzi y'ingabo, kuko intambara, kuko intambara atari yanyu, atari yanyu, ariko n'iy'Imana, n'iy'Imana. Washobora guhindukira abantu babiri ku ruhande rwawe ukavuga ngo yacutinya, iyi ntambara si yawe ariko ni iy'Imana. Haleluya. Icyatwishe ni uko iyi ntambara twayigize yacu, icyatwishe ni uko iyi ntambara twagombye kuyikorera. Ndaje kuvuga muri kino gitondo, utuboko twacu ni dutoya, amaguru yacu ni matoya, ibifuwa byacu ni bitoya kugira ngo dushobore kwikorera iyi ntambara. Ariko raba hirya, hindukira, hari amaboko akomeye, hari Imana ikomeye, haleluya. Iyi ifise amaboko akomeye, iyi ishobora kutugwanirira intambara tudashobora kwigwanirira, iyi ishobora kudutabara, iyi ishobora kuduseruka ko. Yesu ashimwe cyane. Ishobora kutugwanira intambara zose, nituremesha ngo nitugire gute, ntidutinye intambara yose wowe uri kuracamwo aho uri hose. Ndaje kubwira ikintu kimwe ngo wame wibuka iyo ugiye ku rugamba. Aba bantu bari baratonze ku rugamba, aba bantu bariko barasengera mu mazu, bari bamaze kuja kuri champ de bataille, ariko mu gihe bagiye kugwana Imana ihagurutse umuvugishwa. Hari ikintu kintangaza, kubera ko Imana itabahe message bakiri muhira, kubera ko Imana yarinze bagashika kuri terrain, kubera ko Imana itabahereye message ku radio muhiri wabo, ariko bamaze gushika kuri champ de bataille Imana yagomba yuko bagira constat bose, bakabona ico bamaze imisi basengera, bakabona ubukomezi bw'umwansi, kugira ngo aho baza kugeza kuba batemwe ba force y'umwansi, abariho bagenda kuba n'abatemwe wa force ya intervention y'Imana. Kuko hari igihe Imana itureka tukabishikamwo, hari igihe Imana itureka tugashira amaboko yacu canke amaguru yacu mu mazi asuma n'umuyaga mwinshi, atari uko igomba ko amazi adutwara, ariko ari uko Imana igomba yuko tuyahagararamwo tukabona ubukomezi bwayo kugira ngo idutabare. Kubera ko Imana igihe ca Egiputa c'Abisirayeli itugura ikiyaga gitukura batarashika, kuko yabarekeye mu gapaniki imbere y'ikiyaga, imbere y'uko icugurura, nuko hari igihe Imana igomba yuko natwebwe tuba des témoins vivants ya intervention yayo, tukavyibonera twashitse aho tugomba gushika, tukabona gutabarwa gukomeye kw'Imana yacu. Tukavuga ngo amaso yacu yaravyiboneye, amatwi yacu yaravyiyumviye, twaramaze natwege kuvyikorera ko iyo Mana twarayibonye. Si Imana yo mu gitabo ariko ni Imana yacu, si Imana ya Mose ariko nanje ni Imana yanje. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Imana igiye kubashira mu kibanza, Yesu ashimwe cyane, aho muri obeissance murimwo yo gukora ico ari karababarira. Muzokwibaza ngo hari ico mwe mugiye gukora, ariko azoba batwaye juste kugira ngo mukonstate victoire agiye kuzana ku buzima bwanyu, n'ingene agiye kubatabara ikinogo gikomeye. Ndangirize kuri verset imbere yuko mvuga canke dusenga, ndangirize kuri verset numva nibibagira ibyo navuze byose, iyi verset uyitahane. Haleluya. Kandi izi kubere uko mu mwaka wawe. Yesu ashimwe cyane. Verset 17 hajya twasomye gafiston kwanza. Verset 17 havuga ngo muri iyo ntambara ntimuzorinda kugwana, ariko muze mutonde urugamba. Umviriza, uvuga uti gutonda urugamba. None ndabazega abantu b'Imana ko gutonda urugamba kandi utagwana. Mbarizo micato uravyumva. Imana yavuze ngo ntimuzogwana, ariko yavuze ngo batonde urugamba. Why? Mbarizo uti why? Mumbarizo uti kubera iki dutonda kandi tutagwana. Umviriza amategeko bahaye, mutonde urugamba. Muri iyo ntambara ntimuzorinda kugwana, ariko muze mutonde urugamba. Muzotonda urugamba. Mwihagararire gusa,
mwihagararire gusa murabe agakiza uhoraho azobakirisha yemwe bayuda namwe b'i Yerusalemu ntimuze mutinye canke ngo muranduke imitima ejo muze kubatega kuko uhoraho azoba ari kumwe namwe. Biri important ko Imana yubaka témoignage mu buzima bwacu, kandi kenshi témoignage Imana yubaka mu buzima bwacu iva ku bintu bibiri. Témoignage Imana yubaka mu buzima bwacu iva kwihishurirwa, ikava no mu kunesha. Imana iratwihishurira tukayimenya, Imana iratugwanirira tukayimenya. Vuga uti kwihishura, uti kunesha. Izo nizo nzira zibiri Imana yipresenta ku mwana w'umuntu ikamubwira icarico. Bamwe muri mwebwe mutari kuba mwaraciye mu ntambara ntimwari kuba muzi ico Imana ishobora gukora, ariko mufise intahe kuko mwigeze kugogwa umunsi umwe, ariko ujya munsi w'amagogo wacitse indirimbo nshasha ku buzima bwanyu. Ntibivuga ko byaheza, ariko kandi hari igihe Imana itwinjiza mu yindi chapitre kugira ngo itutware mu yindi nouveau ya dimension ya gloire. Yesu ashimwe cyane. Ndangirize kuri 1 Chronique chapitre 20 verset 1 et 2. 1 Chronique 21. Nuko umwaka utashe kugacika mvura mu gihe abami bakunda kuja mu ntambara, Yowabu ajana ingabo aragenda atera igihugu c'Abamoni, ashika n'Iraba arahaziguza, ariko Dawidi ubwiwe yisigarira i Yerusalemu. Nuko Yowabu atsinda Iraba arahasangangura. 2. Maze Dawidi akura Milikomu igitsibo mu mutwe, asanga kirivye itaranto y'izahabu, kandi cyari gihunzwe kutubuyenge tw'igiciro kinini. Nuko bacambika Dawidi mu mutwe, maze muri ico gisagara akuramwo amasahu menshi cyane. Yesu ashimwe cyane. Iyi verse ndangirije ko Bibiri ivuga ngo yari saison abami basohoka kugwana. Vuga uti abami. Yari saison abami basohoka kugwana intambara. Rero nk'uko abami basohoka kugwana intambara, uyu mwami na wene arasohotse aje kugwanya. Agize gute? Abisirayeli nabone badesize, uravyumva, kuja kugwanya igihugu cari kibamereye nabi. Iki gihugu Bibiliya yatubwiye kugira ngo igihugu c'Abamoni Isirayeli yagomba kucivanjako, Isirayeli yagomba kukinesha. Ariko aka kantu ngomba kuvuga, navuze ngo nimukibagire, karavuga ngo muri ingwano chef d'état major wa Dawidi yitwa Joab niwe yahagurutse agenda kugwana. Ariko mwibuke yuko ni saison abami bakunda gutera intambara. Nk'abantu mukurikirana ibintu biko biraba nko muri za Russie na Ukraine, iyo uravye nk'ubu turigiye kwinjira, turiko turinjira mu bihe bibi, ibihe vya neige nyinshi, amashar de combat adashobora kuavansa. Ni ukuvuga ngo iki ni igihe intambara zigiye kumera nk'izigabanuka canke zigira faiblesse, kuko le terrain n'est pas propice au combat. Ni ukuvuga ngo ni igihe atari ciza co kugwana, bashobora kugwana barengikana ibintu, ariko intambara zo kukonkerisa amateritware ziragoye kuko amablende adashobora kuavansa kubera ikirere kibi. Ni ukuvuga ngo hama hariho amasaison intambara ziri favorable, byoroshe kugwana n'igihe kitoroshe kugwana. Aha rero Bibiri twereka yuko igihe cari vyoroshe ko bagwana Abisirayeli, Dawidi aradekreta ko baja gutera Amoni muri saison, tuvuge muri ete canke guhera muri avril. Muca mubona intambara zica zigwira ahantu hamwe kubera izuba riba ritanguye kuza. Nuko muranyumva? Iki nico gihe Bibiliya iriko iradubwira iyi histoire duheje gusoma ngaha. Ariko mwumva ikintu cashitse, Dawidi ntiyashatse kuja kugwana, ariko hako Dawidi nk'umwami aja kugwana yarungitse chef d'état major wiwe. Ariko Dawidi amaze kurungika chef d'état major wiwe, Yowabu aragenda aragwana, aranesha iki gisagara. Amaze kunesha iki gisagara, ngo Bibiri ivuga ngo Dawidi yari i Yerusalemu. Dawidi amaze kumva ko Yowabu anesheje, na Dawidi acaraza. Dawidi ngo amaze kuhashika
acagenda juste we wagiye gukura kuhone umwami wa Amoni, ngo amukura kuhone yari iremereye y'inzahabu yari ku mutwe wiwe, kandi ngo kuri iyo kuhone hariko ama pierre précieuse. Ni ukuvuga ngo yarambaye kuhone y'icubahiro idasanzwe, ngo Dawidi aragenda arayimukura arayimwambika. Ariko ikintu nshaka ko mutahura no munsi muri kino gitondo nuko Dawidi naho yambaye iyo kuhone akaba ari we yambara, ntiyagwanye, hagwanye Joabu. Iri muri parmi y'amaverse Imana yashize ku mutima wanje. Imana yambwiye ngo genda umbwirire abantu banje ngo hari intambara batazogwana ariko bazokwambikwa kuhone. Hari intambara utazogwana ariko Imana yarungitse umugabisha w'intambara mu buzima bwawe, azodekosha wewe victoire, ariko wowe uzokora uzokwambikwa igitsibo c'uwanesheje, nkuko Dawidi yambitswe igitsibo c'uwanesheje kandi atigeze agwana, ariko yagwaniwe n'uwundi mugabo. Muri kino gitondo aje kubabwira ngo uwutugwanira aruta Yowabu, ariko uwutugwanira ni Kristo ubwiwe aho yicaye, ari waduha intsinzi, kuko Imana ishimwe cyane. Haleluya, kuko dufise intsinzi muri Kristo Yesu. Havuze gute ya verse namaze kuyibagira? Imana ishimwe kuko iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ndaje kubwira ngo wari umushampion mu kwigwanirira, uri umushampion mu kwigeragereza, ariko waramaze kuzinga amaboko kuko byaranse. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo byaranse, kugira ngo Imana ikwigishe yuko naho uri umukerebutsi hari intambara ariyo yonyene iza ikakugwanirira, kandi iragomba kukwigisha yuko igukunda. Hariho abantu bazi kwiba ko no kwigwanirira ku buryo baduta urukundo rw'Imana, ariko hari ahantu Imana igushira mu kibanza ukabona nta ntsinzi nimwe uri kuraronka, ariko Imana amara gushira muri ico kibanza ikazi gaseruka nka Yowabu ikakugwanirira, ikakubwira ngo nuzutore igitsibo nakuneshereje, ukavuga ngo Mana bwa wundi urankunda, naho nari nyamwijya genda ko, naho nari ndijenyene ku gatwe kanje, bwa wundi mwijuru hari Imana inkunda inyitwararika. Ehera biranyambitse igitsibo c'intambara ntagwanye, uko ni kuhora hazogirira abamukunda mu izina rya Yesu Kristo. Opposition ubuzima bwawe muri ico kibanza uhora hagiye kukugirira neza. Abantu b'Imana bavuga ngo amen. 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 Kuko we nta ntsinzi yarakeneye, twe twari tuyikeneye, yaratuneshereje. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muri kino gitondo ngiye gusenga, duhagaze kuri iri jambo, twaturira ijambo. Yesu ashimwe cyane. Urifate nk'ijambo ryawe, uryandike, uribike, ugiyumvire ko niwanataha uvuge ngo Mana ndakiriye saison ya victoire yanje, ndakiriye amahoro yawe mu bintu byanje byose nzoba ndiko ndacamo muri uno mwaka, ndakwizigiye muri uno mwaka, ndakwiteze muri uno mwaka. Haleluya. Nimba uvyemera uvuga uti amina. Amen. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana kandi rikavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gishashe, ibya kera biba biheze, aba byose babicitse bishashe. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ibi bintu byose navuze n'amasezerano yiwe. Haleluya. So muri uno mwanya ikintu nshaka gukora imbere yuko twese dusengera hamwe, numva ari wo mwanya arico ngomba guhera ko. Ndagomba guhera muri uno mwanya kubwira umuntu ari ngaha ariko atafise icemezo mu mutima ko yakijijwe, utarafata ingingo yo gukurikira Yesu, utarafata ingingo yo guha ubuzima bwawe Yesu ngo umwiyegurire nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ukaba uri ngaha, ukaba waje uno munsi turi kumwe ngaha kuri bonane. Ikintu ca mbere ndakwipfuriza kandi cyo kubera ciza cyane kurusha ibindi bintu byose, nuko itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere muri 2024 yo kubera itariki uhisemo kwakira Yesu, ukavuga ngo Mana guhera uyu munsi nanje ndagomba kuvyagwa nawe. Naravyawe na papa na mama, ariko uyu munsi ndagomba kuvyagwa nawe, ndagomba gucika umwana wawe, ndagomba kuguhitamwo, ndagomba kuguha ubuzima bwanje. Ukaba uri ngaha, iri jambo ukaba waryumvise, kugira ngo iri jambo ricike ukuri mu buzima bwawe nuko ubanza kuvyagwa, kuko iri sezerano ni ry'abavyawe, ni ry'abavutse ubwa kabiri. Nimba hari umuntu ari ngaha muri kino kibanza
avuga ati uyu munsi ndagomba guha ubuzima bwanje Yesu. Turakwiteze, turakwiteguriye, twaragusengeye, abantu baragusengeye bavuga ati Mana ujya munsi uzoha abantu kumenya izina ryawe no kukwakira. Rero umuntu yumva ashaka guha ubuzima bwiwe Yesu Kristo, aho uri mu ntebe yawe uhitana agasakoshi kawe canke Bibiliya yawe, uze ngaho imbere tugiye gusenga, wicaye inyuma, wicaye imbere, aho uri hose. Haleluya, turagomba kukunezerererwa, turagomba kuguha ikaze kugira ngo nawe we ugira amahirwe yo gucika umwana w'Imana, kugira ngo ibi byose twariko turavuga nawe we bicike ibintu biri mu gitigiri c'ibintu bishobora kugukorako canke bikubeko nawe we bicike ibyawe. Kuko iri sezerano ry'intsinzi, iri jambo ry'intsinzi Imana yampaye muri uno mwaka rikonserna abantu bamenye Imana, abantu bakiriye Yesu. So rero ndashaka kubona abantu ba mbere baza bakavuga ati uyu munsi ndahisemo gukurikira Yesu, nta wundi, ndamukurikiye Yesu. Uyu ni umunsi wa mariage, uyu ni umunsi wo kumwizera, uyu ni umunsi wo kumwakira. Uyu munsi ndahisemo gucika umwana w'Imana. Ndashaka yuko ninava muri ubu buzima guhera uyu munsi n'ibihe bidashira, nzobe nduwiwe. Murashobora kuza ngaha ntimugira amasoni, kuko uyu mwami birabereye kumwakira, ntateye isoni, ntamaramaza kandi ntibigoye. Natwe ibi byaradushitse ko twaramwakiriye umunsi umwe. Ndashaka munyemerere dukomere amashyi abantu bagira bavuke, abana bagira bavyagwe, abana bagira bamuhitemwo. Nimba ari rya mbere uje kumwakira uze ngaho imbere. Nimba warasubiriye inyuma sindaguhamagara, nimba warabivuyemo sindaguhamagara. Nshaka umuntu avuga ngo ni rya mbere mpisemo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje. Munyemerere amashyi yacu agumeho, amashyi yacu agumeho, tubakire. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi Satani arahomba, uyu munsi Satani aratakaza abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa, imisore n'inkumi. Satani aragutakaza, Satani arakubura. Wanaje no ngaho uzi kuza kwanshena muri boîte uvuye aha, none vyanse kuva ngaha nuko Yesu yari karakurondera. Ndaguhamagaye nguze ngaho, uyu ni umunsi wawe wo guhura n'Imana. Hari ibintu waciyemo muri uyu mwaka, waje mu nzu y'Imana atana decision ufise, ako navuze ngo reka uyu munsi uha ubuzima bwawe Yesu, urabica azokuvanamwo. Niwe mwami w'intsinzi, niwe mwami w'intsinzi, niwe mwami azana kunesha mu buzima bw'abariho, niwe mwami yaduhaye intsinzi, niwe mwami yaduhaye umunezero, niwe mwami yatubohoye, niwe mwami yadutabaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo ndahamagaje ubuzima bw'abantu, ndahamagaje ubuzima bw'abantu. Ndavuze ngo umunyororo wose Satani ariko arakoresha kugira ngo akubuze kwa avansa hano imbere, ahaguye ngo nibigumire mu kibanza canka abo muri kumwe bariko uriko wumva ufise amasoni yabo muri kumwe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo uwo mugozi uwuce, uwo munyororo uwuce mu izina rya Yesu Kristo. Abo muri kumwe ntimwavukanye, ntimuzopfana, ntimufise kazoza kamwe, ntimuriko muja hamwe, ariko Yesu aragukeneye, Yesu arakwipfuza, Yesu aragushaka. Yesu ariko araguhamagara mu ntebe yawe, ariko araguhamagara aho uhagaze, ariko araguhamagara hirya. Hariho n'abantu umenga ni nk'abastare bafise amasuccess, abantu nyene b'abantu nyene wumva umenga ngo kameme nanje sinogenda hajya imbere. Wewe nyene ndaguhamagaye, wewe nuze ngaha, wewe nyene ngaha imbere, wewe nyene. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kuko uno munsi muri kino gitondo umustar n'umwe ni Yesu ashobora kuduha victoire. Niwe mustar ducerebra hano hantu, niwe twemera, niwe dukomera amashi, niwe dukunda, niwe dushimikiye ko. Haleluya. Aha anya hariho abantu biteze kubafasha kuvuka no gufata decision iyo muje gufata. Haleluya, 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 haleluya. Obari aba intercesseur ngaha bomfasha gusa gusengera umuntu mu ntebe ari karagwana. Haleluya. Nimba uri kuragwana naho uva hariya hejuru, naho uvuga ngo gatebe kanje baragatwara, pfumuzana iyo ntebe vre, ari kuze mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya. Ndakubohoje mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndasavye umutima wawe Imana muri kino gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Turagusavye Imana, haleluya, igukoreko, ubwoba bukuveko mu izina rya Yesu Kristo. Esprit ya timidité ndayisambuye au nom de Jésus. Amasoni, ubwoba, gutinya kuza ngaha ndabisambuye mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo hari abana bagomba kuvuka, hari abahungu n'abakobwa, haleluya, bagomba kuvuka. Ndabumva murahari muri benshi. Haleluya. Hari igihe umuvyeyi bafise amahasa kumva yuko hari utarasohoka, ndumva yuko
yuko hari abana bataravuka kandi bagomba kuvyaga uyu munsi. Yesu ashimwe cyane. Naho wowe uri kwirembo, naho wowe uri muri toilette, vayo wirukanka uze ngaho imbere. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Nasezeranije kuwa Yesu, kuwa Yesu, nasezeranye kuwa Yesu, sinshobora mukomera amasha abanyuma bariko baraza. Abanyuma mbona baciye baba benshi cyane, abanyuma baciye baba benshi cyane. Haleluya, abanyuma baciye baba benshi cyane. Haleluya. Hariho amacoin ariko ndabona abantu bavamo, hariho amacoin ntabonamo abantu bavamo, n'ayandi mbona abantu bavamo kurusha ahandi. Haleluya. Mumfashe abantu b'Imana, mudufashe, mudufashe. Haleluya, guserebra abo bantu baje guhabwa ubuzima muri Kristo Yesu. Mudufashe ko baserebra. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimeamua kumfuata Yesu, kumfuata Yesu, kumfuata Yesu, sitarudi nyuma. Aba bantu ni benshi ariko ndumva ko hari abandi bakiri inyuma, kandi mu bisanzwe si kuba nkunda guteba kuko ibi mu bisanzwe si ibintu byo kubembereza. Ariko kwanza nimba hari umuntu by'ukuri avuga ati jewe no kuri uyu munsi ntuncika, Satani ndamuvuye mu maboko, myaka nabaye mu nzira ziwe nkaba mu vyiwe, no kuri iyi ni victoire ya mbere. Wowe uri victoire ya mbere muri 2024 vraiment. Ndashaka gucelebra victoire yawe. Cha ikiziri kuvuga uti Satani urantakaje, urambuze, urampomvye, homba homboke. Haleluya, ndagiye hari imbere. Haleluya, uze ngaho imbere. Yesu ashimwe. Ntunarindire ko dusenga ngo dusengere mu kibanza. Haleluya, woba vraiment uhomvye akaryo ko guhagararana na Yesu. Ndagushimiye kuko nakubonye, ndiko ndababona. Yesu ashimwe cyane. Muze muhagararane na Yesu. Arakwiriye guhagararana, biramubereye ko duhagararana nawe kandi ko tutamugirira isoni. Mumfashe mu munota umwe ndakiriye abantu banyuma, sindawurenza umunota umwe. Abantu banyuma ndabakiriye. Tuje mu mwanya wo guhimbaza Imana no guserebra Imana no gusenga. Dusengera uno mwaka. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire kuri kuhaje yanyu. Muranesheje kuko murahisemo gusohoka no kuva mu minyororo no mu kuva mu ifyeri rya Bujumbura no guhitamo gukurikira Yesu. Natwebwe umunsi umwe ibyo byaratubaye ko, kandi nawe birakakubako uzomwoma inyuma azokubera Imana, nawe umubera umwana. Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire, Imana ibahezagire. Haleluya. Iki acclamation rero canyuma kinini yakuri aba bantu bose baje ngaho imbere. Mumfashe tubaserebre muhagurutse mububashe. Bibiri ivuga ngo iyo umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru haba umunezero. Nico kintu cyonyine gitera umunezero ijuru. Muhaguruke muserebre hamwe n'ijuru n'abamarayika. Oh haleluya, mukomera amashiyo Mana. Haleluya, Imana iguhezagire na wewe. Haleluya, ibisi yagiri gusige. Haleluya, 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 haleluya. Yo none kumenga barabaye benshi, mubabise barengane, mubabise barengane, mubabise barengane. Haleluya. Nari navuze ngo umunota umwe ndagomba dusenge aba bantu ico mukoze canke ico mugiye gukora. Bibiri ivuga ngo niwizera mu mutima wawe, ukizera Yesu, ukizera ico yakoze, ko yavutse, ko yapfuye, ko yazutse ku bwawe, ukatura n'akanwa kawe kari umwami wawe, uzobukijijwe. Gukizwa biva ku kwizera ico Yesu yakoze, tukamwatura n'akanwa kacu, tuba dukijijwe.
ibisigaye haba hasigaye kugendana n'uwo Yesu. Iyo mutanguye kugendana ku munsi ugenda urakurira muri we, kandi uko ushishikara kumwiha no kumukurikira no kuba mu ijambo ry'Imana, muzogenda mumenya ukuri icyo abashaka ko n'ubugombe bwiwe. Uko muzorushiza kumenya ibyo abashaka ko n'ubugombe bwiwe, ibyo bizogenda bibahindura no mu ngeso zanyu, murushirize kuba abantu beza bazima kurusha uko mwari musanzwe mumeze. Ariko uyu munsi mugize iyi ntambwe yo kumwakira, murakeneye gutangura gusoma Bibiliya, musoma ijambo ry'Imana, murakeneye gutangura kuba mu rusengero kugira ngo mufashwe. Hama ikindi naco nuko muri somene iza azoba ari mercredi ku mugoroba 17h30, mercredi 17h30 kwa gatatu. Turi kwa kangahe n'umunsi? Turi lundi. Oya shaka tugire jeudi. Ego tugire jeudi. Duhure jeudi. Jeudi tuzohura, tuvugane byinshi, dusangire, tubayambire, tubaterure, tubaheke, tubaryohererwe, tubaserebure, tubashigire ntahe, nyene dusangire. Yesu ashimwe. Hama tubahe impanuro zimwe zizobafasha. Ariko ni naheza gusenga, hariho ingabo nyinshi ziri nyuma yanyu mutabonye, baraza kubaherekeza kugira ngo mufate contact zanyu, tubamenye kandi tubakurikirane. Turashaka kubakurikirana bisose kuri bona n'abantu barakizwa, kandi muri abo bantu bariko barabafasha bicaye ngaha hari abantu bakijwe ku munsi nk'uyu wa bonane. Ndashima Imana ko muri abanyabyaha muheje gucika amaboko ya Satani. Ahamanye muri harimo abakozi b'Imana, muri mwege harimo abantu bazima, muri mwege hari abadandaji bakomeye, hari abadecideur bakomeye, muri abantu mudasanzwe. Mumfashe shengero ry'Imana, tubahe umwanya, muvuge, musubiremo inyuma nje muvuge uti Mwami Yesu. Mwebwe muri ngaha imbere muvuge uti Mwami Yesu, muri kino gitondo tariki ya mbere ukwezi kwa mbere 2024, ndizera ko wapfuye ku bwanje kandi ndizera ko wazutse. Ndatuye n'akanwa kanje kuri umwami wanje, ndahisemo kuba umwana wawe. Unyoze n'amaraso yawe, unkure kwicaha cose ibyo nagendeyemo bitaguhesheje icubahiro, mu bikorwa, mu vyimviro, mu majambo. Umbabarire muri kino gitondo. Kuri uyu munsi ndakwizeye, ncitse umwana wawe. Satani ndagusezereye, sinkiri uwawe, nahisemo gukurikira Yesu. Guhera uyu munsi n'iminsi yanje yose yo kuba nzocika uw'Imana. Urakoze Mana kumbabariye, kunyogeje n'amaraso yawe. Muhemu yera kaze mu buzima bwanje. Ndavyawe ku bwawe, ndashaka gukura ku bwawe. Uzura ubuzima bwanje, unyigishe gukurikira Yesu, umpe inkomezi zo kumukurikira. Mu izina rya Yesu Kristo, izina ryanje kuri uyu munsi riranditswe mu gitabo c'ubugingo. Ninapfa nzobana na Yesu ibihe bidashira. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi. Haleluya, haleluya. Ndashaka twese duhagurutse tugiye gusenga. N'aba bagihagaze hano hantu tugiye gusengera hamwe twese nk'ishengero. Munyemerere tubyaguruke. Haleluya. Mwebwe muheje kwakira Yesu, mujane muje mufate iyi direction ngaha mukurikira aba. Mwege muhere gucya mugenda uku, hama bagiye kubafasha gatoya. Nasavye ngo mwese muhaguruke dusenge duhagaze kuri iri jambo ry'intsinzi. Haleluya. Ni bande Imana yo bari yarahaye ijambo ry'uyu mwaka ikabaha ijambo risa nk'iri, bari bumva ko Imana ibatwaye muri saison ya victoire. Ndashaka kubona abantu Imana yatubwiye ibintu bimwe. Yesu ashimwe. Ndanezerewe cyane. Yesu ashimwe cyane. Nejo muri isomene kuko abantu babonye amaposte yacu, barabona ijambo avuga ngo Imana yarampaye iryo jambo. Biratwankuraje igihe cyose iyo tubona ko hari icyo Imana yatubwiye namwe ikaba yakibabwiye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifuwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba twature amajambo
duhagaze kuri iri jambo imbere y'uko nsenga ahagaze kuri iyi mirongo twagiye turasoma imwe imwe ndashaka twature amajambo avuga ngo haleluya vuga uti mwami Yesu ndashaka no wasinziriye avyuke kweri kandi ndabashimira muri abantu mumviriza ijambo ry'Imana mukaba attentive Yesu ashimwe cyane kera mwe mutarakura tugira amakesha twagerageza kuguma tuyashusha tukayanima kugira ngo nimusinzire none ubunya twoshaka tukaza tukavuga nk'abatama mukaguma mukanuye bindi kimenyetso cyo ko mwakuze ndacelebra croissance yanyu mu izina rya Yesu Kristo iri mu buzima bwanyu hari ikintu cabaye bwira mu icyo hari ikintu cabaye kera Yesu ashimwe cyane haleluya mpejeje kwigisha ntabona abantu basinzira kare wasanga abantu bavuga ngo ukimvira atashe mpore magarika ariko raba haleluya subira muti mwami Yesu kubgawe Imana ishimwe cyane kuko twarahawe intsinzi haleluya haleluya nta uzondega nta gishobora kungwanya nta gishobora kunyagiriza kandi wewe waradutsindanishirije haleluya Yesu ashimwe cyane vuga uti muri iyi si hari amarushwa menshi ariko ndahumuye kuko yaranesheje isi muri we turafise kunesha muri we turafise kunesha icisi izohagurutsa cose muri uyu mwaka wa 2024 intambara yose izohaguruka iva muri nord iva muri sud iva muri est iva muri ouest iva mu kirere iva mu kuzimu ikintu cyose kizohaguruka muri we turanesha isi kandi muri we turabarushiriza kunesha mu izina rya Yesu Kristo kubwiwe muri uyu mwaka nzokwambara igitsibo c'intambara ntagwanye ariko intambara yangwaniriye Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane surama utuyu mwaka azonyambika umwambaro atari uwo niyambitse ku nzu yanje no ku gahanga kanje hazokwandikwa ijambo rivuga ngo victoire rivuga intsinzi muri kino gitondo cha 2024 ndakiriye intsinzi mu madomene yose y'ubuzima bwanje mu izina rya Yesu Kristo ivyahora binesha ivyanesheje mu gihe giheze ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo kubwiwe ndakiriye intsinzi ubutakigaruka ntibizosubira kunkubita hasi haleluya mu izina rya Yesu Kristo aho mba aho nkorera aho ngendera aho ndi connecte hose ndatuye intsinzi kuri territoire yose ukuguru kwanje kuzohonyurako mu izina rya Yesu Kristo ndakiriye muri kino gitondo ijambo ry'Imana ndarigize ijyanje haleluya nzorimanika ku nzu nzorimanika ku miryango ndagiye kuririmba indirimbo yo ndashaka baririmbyi muze mu nkomporeze kwere n'indirimbo ya victoire ndashaka les meilleures chansons za victoire muri uyu mwaka Yesu ashimwe cyane abakompoza Yesu ashimwe cyane abakompoza bari hajya mu kompoze kuko bamwe intaha Imana igiye kubazana nizo ndirimbo zanyu nyene Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ndashaka twese tuduza amaboko twereke Imana haleluya mu position amaboko yanyu nka satellite igira ije muri reception turagomba kwakira ijambo ry'Imana ritubwiye turashaka gufundikira ijambo par la reception haleluya mwami Yesu ndaguhaye icubahiro ndagushimiye ko wowe uvuga kandi agushima ko wowe watubwiye kandi agushima Mana ko iri jambo mbona ko warihaye abantu benshi ndasenze muri kino gitondo Mana kugira ngo iri jambo Mana nkuko ari igikorwa wowe uzokora ndasenze ngo Mana yo mwijuru uduplacer sur les sommets des montagnes uduplacer sur les sommets des montagnes uplace abantu sur les sommets des montagnes Mana ushira abantu ku masonga y'imisozi ubashire mu kibanza Mana yo mwijuru aho bagiye kwihweza intsinzi yawe Mana muri domaine zose z'ubuzima bwabo yaba mu magara yabo yaba mu butunzi bwabo yaba mu vy'iterambere ryabo yaba Mana mu vy'imwemo yaba Mana yo mwijuru mu vy'imihamagaro
yabo, yaba mana yo mu ijuru mu by'imiryango yabo, yaba mana mu by'indoto zitandukanye ziri mu buzima bwabo, yaba mana yo mu ijuru mu byo basengeye mu myaka yaheze batari bwabonera inyishu. Mana nk'uko wavuze ngo hari kiriko kirahuhuta kandi mana canonsa victoire ku ishengero ryawe, ndavuze ngo reka mana yo mu ijuru ico gihuha, ndavuze ngo reka ico gihuha, ndavuze ngo mana yo mu ijuru ico turiko turumva, ico mana uri kuranonsa nk'uko abantu baraba ikirere bakamenya ngo imvura igirigwe, natwe mana wuguruye amaso yacu tubona umenga hari imvura igirigwe. Ndavuze ngo rekigwe, ndavuze ngo rekigwe, ndavuze ngo rekigwe kuri uyu muntu, kuri aba bantu, ndavuze ngo rekigwe, ndavuze ngo rekigwe kuri uyu muntu adukurikirana, ndavuze ngo reka iyo mvura igwe, ndavuze ngo reka iyo mvura igwe kuri aba bantu. Wabwiye umwami ngo agende gufungura umurungika muri celebration avant le miracle, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo aha anya celebration zitangure imbere ya materialisation yico wewe mana uri kuravuga. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo tumbereza ijisho ryawe, tumbegereza ukuboko kwawe mana, hindura ibintu, kiza imiryango, kiza mana abantu, kiza abana, kiza abagabo, kiza abagore mana. Muri uyu mwanya turiko turasenga, ndavuze ngo hagira ibitangura kuremeka, hagira ibitangura kuremeka uko aba bantu baje bameze, ndavuze ngo bagira ico batanguye kwakira mu izina rya Yesu Kristo. Niyo hoba hari waje ngaha yumva hari ukuntu hatafisa amahoro, ataguwe neza, ndavuze ngo bitangure gukoreka mu izina rya Yesu Kristo, ndavuze ngo bitangure gukoreka mu izina rya Yesu Kristo. Ndashaka uduze ijwi ryawe uvuge ngo mana reka bikoreke, ndashaka uvuge iryo jambo gusa ngo mana reka bikoreke, ndashaka twese tuvuge iryo jambo ngo mana reka bikoreke. Ngo murisubiramo vuga uti mana reka bikoreke, vuga uti mana reka bikoreke. Haleluya, vuga uti mana reka bikoreke. Ndashaka ijwi ryawe, ndashaka ijwi ryawe, ndashaka ijwi ryawe, ndashaka ijwi ry'ikiyo umuntu wese ari hano hantu, vuga uti reka bikoreke mana, reka bikoreke mana, reka bikoreke mana, reka bikoreke mana, reka bikoreke muri aya mazu, reka bikoreke muri iyi famille brisée, reka bikoreke mana muri aba bantu babuze direction, reka bikoreke mana muri aba bantu bafise ubwoba, reka mana bikoreke muri aba bantu baburabujwe, reka bikoreke kuri aba bantu bari désespérés, reka bikoreke kuri uyu muntu akeneye financement, reka bikoreke kuri uyu muntu akeneye financement, reka bikoreke kuri uyu muntu mana yo mu ijuru ariko arakenera andi maboko aza kumusutena, reka bikoreke mana kuri uyu muntu akeneye abandi ba partenaire bashasha mu buzima bwiwe, reka bikoreke mana kuri uyu muntu ariko aravuga ngo narazimye ndashaka kwaka, reka bikoreke kuri uyu muntu ariko aravuga ngo ndabuze direction yingene imana iriko irantwara n'umuhamagaro wanje, ndavuze ngo reka bikoreke mana. Manifesta victoire, manifesta victoire, manifesta victoire, manifesta victoire mu izina rya Yesu Kristo. Je décrète Seigneur Jésus umunsi wo kukubona mana, twatonze urugamba kuko wabwiye Yoshafati twatonze natwe aha twahaje, kandi watubwiye ngo ntihagire ico dukora ngo duhagarare twitegereze gusa. Mana turi ngaha kwitegereza mana, hindura ibintu mu buzima bw'aba bantu, hindura mana ibintu mu buzima bw'aba bantu bari hano hantu, hindura mana muri carrière zabo, hindura mana mu mibereho yabo, hindura muri sante yabo. Ndasengeye uyu muntu wo mu Bubirigi agwaye cancer mu izina rya Yesu Kristo, iri kuri phase finale, ndavuze ngo mana imanifeste kubwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Mana ndakweretse uyu mwana w'umukobwa yambwiye uno munsi yuko bamusanze afise cancer, yatanguriye mu ibere ariko irevoriwe, bambwiye ngo igeze muri colonne vertebrale. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo mana imanifeste, mana imanifeste, manifesta victoire yawe kuri uwo muntu ariko araturaba ari kuri live ariko agwaye, muhagarike ku maguru yiwe mu izina rya Yesu Kristo, muhagarike ku maguru yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Abariko baradukurikirana batari baryohewe bameze nabi, hari ibintu bitameze neza, mana ndavuze ngo tangura ukore mana, tangura ukore mana, tangura ukore mana. Mwompi hofre, mwompi ndirimbo ivuga ngo tangura ukore mana. Haleluya, ndashaka umuntu wese avuga ngo tangura ukore mana, tangura ukore mana. Oh, tenda baba, tenda baba, tenda baba. Haleluya. Mana gira ico ukoze mana, kubw'imbabazi zawe, kubwo kugira neza kwawe, kubw'ubuntu bwawe. Haleluya, mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bavuge ngo amina. Abantu b'Imana bavuge ngo amen.